Uno musi rero hari benshi babajwe n'ubuzima, hari benshi ubuzima butoroheye, hariho Nipfuvyi, hariho Abapfakazi, hariho bantu nikora. Ambega iyo bavuze abantu abo kuri wewe utahuriki, uri kurankurikirana iyo bavuze Nipfuvyi wewe utahuriki, iyo bavuze ntaho nikora wewe utahuriki, iyo bavuze Abapfakazi wewe utahuriki. Yes, hello everybody, erekana gwenda kuramutsa anizera ko umeze neza, uri kurankurikirana uri mu gihugu cy'u Burundi icyanke uri hanze y'uguciza cy'u Burundi, erekana nizere ko umeze neza. Reka ndamutse wamaze kugira subscribe kuri Isomo TV, nizere ko ibiganiro by'isika tugushikiriza wama ubikurikirana umwanya ku mwanya. Utarakora subscribe reka ndagusabe imbere kubanda kino kiganiro manzi ukore subscribe kugira ngo uzirabona ibiganiro byinshi tukenda tuguhereza umwanya ku mwanya. Nk'ibisanzwe urabona je nicaye mu bwami Isomo TV, aho neza yuko ndi muri studio imeze neza nk'ibisanzwe. Je kurumba kuri micro ishopo radio promoter, papa promoter bose mu gihugu atapapa na mwana kugira abeho umwana habanza kuba papa. Behind camera atukumena Elfage Card watuma image uyibona imeze neza, ni watuma sound uyumva imeze neza cyane nk'ibisanzwe. Uno munsi Isomo TV urabizi ko twama tukubwira ibintu byinshi bigenda bitandukanye, twabwira hirya no hino, tugatembera mu bene gihugu kugira ngo turambega abene gihugu babayeho gute. Uno musi rero hari benshi babajwe n'ubuzima, hari benshi ubuzima butoroheye, hariho Nipfuvyi, hariho Abapfakazi, hariho bantu nikora. Ambega iyo bavuze abantu abo kuri wewe utahuriki, uri kurankurikirana iyo bavuze Nipfuvyi wewe utahuriki, iyo bavuze ntaho nikora wewe utahuriki, iyo bavuze Abapfakazi wewe utahuriki. Hari benshi hano mu gihugu cy'u Burundi ubona ko ubuzima bugoye, ubona ko kwigisha abana biba bimugoye ari umuvyeyi, aho ubona ko n'abana ugasanga gufungurana ikibazo, ugasanga abana bato b'Nipfuvyi bari mu barabara bariko barangara kubera kubura ababafasha, kubera kubura abafasha Nipfuvyi n'Abapfakazi n'abatishoboye. Iyo bavuze umuntu atishoboye wewe utahuriki, iyo bavuze umuntu adafite ico yimariye mu buzima wewe utahuriki. Uno musi ubona ugenda mu muduga mwiza, mu modoka nziza, ubayeho neza, wambara neza, ugice ushaka, ariko biko ko hari abandi bantu babayeho nabi, hari abandi bantu bakeneye ubufasha. Twarashoboye kugendera rero bamwe mu bantu batishoboye, ndavuga Nipfuvyi, Abapfakazi, ndavuga abantu aho nikora, aho twasanze ubuzima bwabo bumeze nabi, ubuzima bwabo babayeho nabi, aho twasanze bamwe kujya ikibazo. Ndibaza ona amwe mu mafoto ariko atembera ngaho kuri screen yawe bivanye n'ikintu kurabiramwo kino kiganiro, aho twasanze abantu aho nikora cyangwa se Nipfuvyi, Abapfakazi, aho ubona ko babayeho nabi hano mu gihugu cy'u Burundi, aho bakeneye umuntu ashobora kubafasha. Ariko wibuke ko wewe urashobora kugira icyo ukoze kugira ngo umwana w'Nipfuvyi asubire ku ishuri, wowe urashobora kugira icyo ukoze kugira ngo umwana w'Nipfuvyi abeho neza yishimye, abeho nk'abandi bana. Why not umwana w'Nipfuvyi atobaho nk'abandi? Kubera iki umwana w'Nipfuvyi ari mu barabara kandi wowe ufise icyo ukora kugira ngo umwana w'Nipfuvyi asubire ku ishuri yige nk'abandi? Why not Umupfakazi abayeho nabi kandi uri kurankurikirana ufise icyo wokora kugira ngo Umupfakazi abeho neza? Urabizi ko ubuzima buragoye, ubuzima burahinduka. Urashobora kubona uno munsi wewe umeze neza, ukabona ko abandi bantu bitobagora kugira ngo babeho nabi, ariko ndakubutse ko amahirwe y'inyoni siyo y'inkoko. Urashobora kubayeho neza, akaba ariho n'abandi babayeho nabi. Rero niyo mpamvu twashoboye gutemberera abene gihugu, abantu aho nikora, Nipfuvyi n'Abapfakazi, aho twasanze bakeneye ubufasha. Niyo mpamvu rero Isomo TV nk'ubisanzwe twama duhimiriza abene gihugu cyangwa se abarundikazi cyangwa se abadiaspora muri hanze kugira ngo mushobore gufasha Nipfuvyi n'Abapfakazi cyangwa abatishoboye. Ayo mafaranga ufise cyangwa ibyo ufise birashobora guhindura ubuzima bwa benshi. Ayo mafaranga ufise wabise muri konti arashobora gufasha umwana w'Nipfuvyi agasubira ku ishuri, arashobora gufasha abantu aho nikora bakabaho neza, bakaba bafise aho baba cyangwa se bakabaho bafise icyo bafungura. Wibuke neza yuko hari benshi twasanze batagira naho baba, ugasanga baba mu tuzu turi mu kubahenukirako, ugasanga ntibafise aho bakika umusaya, ugasanga imvura iguye irabanyagira. Birateye ikigongwe kubona umuntu nkawe ashobora kutagira aho akika umusaya, imvura ikagwa ikamunyagira, ugasanga umuvyeyi afise abana, imvura iragwa ikabanyagirana n'abana, umupapa umumama, ugasanga bose ntibagira aho bakika umusaya, ugasanga ntibagira ibyo babika mu nzu, babivanye n'ubuzima bibabayeho.
yes rero wewe urashobora kugira icyo ukoze kugira ngo Nipfuvyi, abapfakazi canke bantu nikora kugira ngo bashobore kubaho neza. Why not nabo batubaho nk'abandi, nabo nyene barashobora kubaho nk'abandi. Rero yes reka ndagushimire sana wakurikirana kino kiganiro, ariko bikokora subscribe kuri Isomo TV kugira ngo uzabona ibiganiro byinshi twenda tuguhereza ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye by'ubuzima bw'abene gihugu, ibiganiro byinshi bivuga kuri ibi na biriya. Ico ndagusaba rero kora subscribe kugira ngo uzurabona ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye. Remember like na share na comment kugira ngo uzuratubwira mbega byinshi tuguhereza ubona gute. Kuri kamera uri kumwe na Elfage niwe yatumye image ubona imeze neza, nanje nije natumye ivyo uvyumva neza. Elfage niwe yatumye na sound uyumva imeze neza. Reka ndamushimire sana, dusubire ubutaha. Ciao ciao. Isomo TV, we love you so much. Ciao ciao.